aha neza na neza twashitse iburagane muti buragane hehe wampaye inka. Twashitse ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba. Je ndabona umenga abanyamakamba ntibacangamutse, sinzi yuko umuteke wabonetse n'umunsi, sinzi ivyo ari vyo. Nuko ahi Makamba rero abadandaza baho bagize imisi bafise ikibazo. Ariko sabadandaza bose, abadandaza bafise ikibazo kino gihe n'abadandaza b'impuzu zigishweka. Abo badandaza ngo bakorera mw'isoko aho bita mwihangare, murahabona. Ngo badandaza bahora bariha ikori nk'abandi. Ariko bobo rero ngo iryo kori ntibahora baririha muri obere, bahora baririha muri komine. Ngo ku munsi wa kane rero niko kuza babona abo muri obere baje ngo bababwira bati aha rero ibintu birahindutse. Muri iyi hangare wahora ariha 5,000 agiye kuriha 50,000. Ngo babadandaza baratangara bati yampaye inkawe rero ivyo ni biki. Aho rero ngo bari bazanye n'amasezerano, abanyagihugu baranka kuyasinya bati ivyo bintu bagabo ntitwobisinya. Rero ngo bahavuye babisinya ku nguvu, igipolisi cahashitse. Abo badandaza bati nayo twahora tuyariha bibanje kutugora. Bati none mu gihe twahora turiha 5,000 bakatubwira ngo turiha 50,000 gushira ku 3,000 twahora duha abazamu, urumva yuko bica bigwa mu 53,000. Batayo mahera n'ukuri ubwo n'urusyo muturemetseko. Babadandaza bigishweka bati ibi bintu ntavyo twoshobora, twebwe turahagaritse akazi. Aha muca mubona yuko batariko barakora yahangare isigaye yera. Kukaba kwari kugaragaza akababaro bafise. Ngo mu nyuma niko guca oberi garuka iri kumwe n'abajejwe intwaro. Ngo babadandaza bagira bati ubuhoho ngira ngo bagomba badutezurire. Aho gutezurirwa ngo baca bababwira bati ahubwo ayo mahera twaraye tubabwiye mutegerezwa kuyariha. Ivyo kuvuga navyo ngo ntimudandaza, twebwe mugombe mudandaza canke mureke, twebwe tuzobaharurira uko nyene. Bati kandi mugiye kwama muriha ayo mahera imbere. Abo badandaza b'Imakamba rero badandaza igishweka, ubwanwa bwafutse umunwa, ntibabona ico bagiye gukora. Baravuga bati nukuronka 5,000 turiha kwitagisi muri komine vyahora biba ingorane. Bati none ubu vya 5,000 baciye babigwiza ko incuro 10. Bati aba bantu bagomba batwicisha inzara. Batayo mahera vy'ukuri mwumva twayaronka ku kwezi. Aba badandaza rero barataka batakambira umukuru w'igihugu ko yo batezurira. Bati turasaba umukuru w'igihugu akora ibishoboka vyose adukure kuri urusyo kugira ngo natwe tubandanye tubeshaho imiryango yacu. Reka tuve hari iburagane rero twidugire mu Kirimiro. Aha turashitse ku isoko nkuru ya Gitega. Abanyagitega ngo ngwikiga wampaye inka, muranyumva ngaho mu isoko Igitega. Sha ipfoka ryo ngahi Gitega tari danje ndakurahi. Yamavoka arihe aracaboneka gantuze. Mbwira nico kimwe n'akabenzi. Akabenzi k'Igitega kariye ari kugura n'ubu. Ngira ngo mwarahinduye musigaye mudandaza ububemewe n'ubukiya. Mana yanje murambaga. Nuko rero tuvuye iburagane ubu tugeze ngaho Igitega. Naho Igitega rero ngo ivyo abadandaza vyabaye urudubi. Bati ibintu biriko biratubako turiyumvira duti turiko turarota canke bategira amahoro. Bati uwo mugabo obere ntajebwo. Bati warakose ikibanza c'22,000 ubu agiye kukiriha amafaranga 100,000. Bati bagwije ko hafi incuro 5. Bati kandi ivyo vyose bariko babikora atamudandaza babanje kugisha inama. Bagaruka hahandi nyene bati ivyo 22,000 twahora tubitanga muri komine bibanje kugorana kugira ngo dushobore kuyaronka. Bati none ubu bagwije ko incuro 5
n'ibihumbi 22 yari ingorane kugira ngo tuyaronke, ubu ayo mahera ibihumbi 100 tuzoyaronka gute? Ngo babadandaza utanka rero niho guca bakorana bate bagabo, erega twandikire oberi tuyibwire ingorane dufise, itwumvirize maze itworohereze idutezurire. Basha ngo bandikire uwo mugabo oberi ngo no kwibishura ntiyabishuye. Abadandaza rero baragira bati aya n'amayeri kumbure, hari naho wabagomba batwomore hanyuma ibibanza vyacu babihe abandi. Abadandaza b'Igitega bagatabaza umukuru w'igihugu kugira ngo abatezurire, abakure kugo rusyo, kugira ngo bashobore kubandanya babeshaho imiryango yabo. Muri rusangi aba badandaza bose, baba badandaza b'imakamba canke ab'Igitega, murumva yuko bahurira ku ngorane imwe. Nitwashoboye kuvugana n'abandi badandaza bari mu yindi mihingo y'igihugu, ariko umuntu yo kwibaza ati kubera iki aba badandaza bariko baradugirizwa ko ibiciro vyaho bakorera, ivyo bigakorwa agasakisaki batabagishije n'inama. Kuko uravye amadeni dufata aca yamaze agatangura no kuremera, kuko ubu ni hafi miliyaridi 100 muri budget yo gusubiza amadeni yafashwe. Mwumva aho bitugejeje, imiliyaridi 100 gusubiza amadeni yafashwe mu kubushikira ngandi bika ca leta. None amadeni umva yadugije iki? Kuni vy'amanaro mengo ni ibintu avuga bati amafaranga ico gari ko bari ya leta yarayo kugira gute? Ni bibazo ubwo butungane, ngo ubutungane bwo bwa mbere, ubutungane turabuguze. Kandi ubutungane ministère de souveraineté y'igihugu bijago 50 ubona ngo subvention y'ibintu utigira we valiwa binyika gutyo miliyaridi hafi 90. Hari ikintu cy'ingorane muri affectation budgetaire, kandi ni ibibazo biri igihugu naho kigwaye, niho kigwaye aho ingena amafaranga ajanwa mu bisata n'ingena akoreshwa. Abantu tutakosoye nubwo bukene turimwo buradushikanayo. Ariko jewe gamanaya ubutumwa mwabwumvise none, aravuze ati atagihindutse muri budget ubu bukene buradushikanayo. Murumva yuko leta yafashe amadeni atandukanye kandi menshi, amamiliyaridi arenga imiliyaridi 100 kugira ngo rero bishure ayo madeni. Murumva yuko uburemere bugaruka kuri wa munyagihugu. Ibi rero ntibigwa ku badandaza gusa, abadandaza kubera badugirijwe ko ku rugero rwo hejuru cane, bavuze bati reka tubandanye dukora, nukuvuga ko ivyo bahora badandaza bazoca babiduza ku rundi rugero rwo hejuru, kuko batabidugije ntako bokora, boca bahagarika. Hamwe abadandaza baciye baduza ibiciro vy'ibidandazwa bahora badandaza bakagwiza ko inshuro 5 kugira ngo bashobore kwishura ivyo bibanza bakoreramwo, mwumva uburemere buzoba buguye kurinde. Tabaranya mumfashe yemwe, aya madeni leta yafashe uzosanga impera n'imperuka ariko yishurwa nande. Aha muri mwebwe rero ndazi ko hatabura bavuga bati ayo mahera neza azorihwa n'abatanzania canke n'abakenya canke n'abakongomani canke n'abanyarwanda. Kubera iki? Muraheza mumbwire ntaco. Nuko mu gusozera reka ngira ico mvuze mubanje kumviriza iki kibazo nabajijwe na wa munyeshure. Rero umwigisha, akabazo kanje kagomba gahagarare ngaha nk'ikiyago. Hoko gwiki kugira ngo abantu bafise impano zose begeranirizwe ngaha muri iki gihugu, naho bimwe bitoshoboka kubera usanga bamwe bafise amasezerano no kuba mu bindi bihugu barasavye ubwenegihugu, basi hafume hakorwa ikintu c'uko boza barabona na rimwe mu mwaka bari muri iki gihugu. Kuko je nanje ndabiharura, abantu bose b'incabwenge ibice 100
birenga 99% bibereye hanze y'igihugu, usanga umwe ari wundi ari hariya. None hokorwa iki nkawe bamwigisha kugira ngo mw'iciyumviro uzoduha inyishu? Hokorwa iki kugira incabwenge abo b'ubumenyi bamwe bikunde bagaruke ngaha mu gihugu, kuko harimwo benshi twigirako kandi harimwo n'abagiye twayigirako. Vyokorwa gute? Vyomera gute? Kuko ico mbona impano zigumye zigenda zigurwa, batwara kamwe zigurwa, uzoza usanga twebwe turerera abandi, niko nobivuga, dutanga ubuhinga n'ubumenyi tugaca turerera abandi, natwe usanga dusigaye turi uko nyene. Hokorwa iki rero mwigisha? Saba murakoze. Voilà, kubera iki incabwenge ziguma zigomba kuva mu Burundi? Nagomba musubire mwibuke neza indangura kintu y'incabwenge. Incabwenge n'uwo muntu aba ariko arakoresha ingabire yiwe. Aba badandaza rero bamwe barataye baromoka, ubu bakorera mu bindi bihugu. Aba nabo mwumve mu gihe batotunganirizwa bagaca bakura agashambara bakigira. Bwa bwenge bariko barakoresha babutwaye he? Babutwaye kubukoresha mu bindi bihugu, kandi mu bindi bihugu bazobakira neza. Bagira bati ahubwo mubafate neza, kuko abo nibo baje gukora akazi kacu, nibo baje gutanga amatagisi. Ikibazo ca wa munyeshure rero ntiyabajije ati ni gute abadandaza bagiye bogaruka. Oya, yavuze abanyempano, ati ni gute abanyempano b'u Burundi bogaruka bose bagasubira gukorera ngaha mu Burundi, kugira ngo nuwari afise imigambi y'uguta ngo yomoke ava ngaha mu Burundi, iyo migambi ihagarare, agira ati aya reka ntenere ngaha n'abandi bagarutse. Voilà, ico nico kibazo ciwe. Iki kibazo rero murumva ko gihambaye. Hariho abantu bafise impano idasanzwe yo kudandaza, ubu batabona ivyo barimwo, bariko bariyumvira bati mbega basha tubandanye dukora canke twigire muri Zambia, twigire gukorera muri Malawi, canke twigire muri Kenya. Bati ibi bintu mubona tugiye kubivamwo gute? Voilà, intambamyi nyamukuru rero iriko iratuma abantu batabakomoka. Murumva iri kwirava, murumva uburemere buri kuri abo bantu. Aba bagize bati dufashe ingingo yo gukura meza. Wohava uvuga ngo baranka igihugu? Wohava uvuga ngo ntibagomba kubaka igihugu? Murumva yuko ivyo bibanza vyabo bishobora no kugurwa na bamwe bifitiye agahera ubu gafiswe n'abande. Abantu bafise amahera gusumvya abandi kino gihe nuko nciye ndabibagira. Usanga umukozi wa leta niwe yahindutse umudandaji. Abadandaji gushika muri kino gihe novuga ati twarabatwaye akazi kabo. Novuga nyakuba mushikana ngo mwebwe muri mu ndongozi zo hejuru, ni mwebwe bimwe mu vy'ukuri biriko, kuko ugerageje kuraba usanga umuntu acuruza isima y'urwego rwo hejuru usanga n'umukozi wa leta kandi mu ndongozi komeye. Reka rero dusabe umukuru w'igihugu ko yobatezurira abadandaza kugira ngo babandanye akazi kabo, babandanye batunga n'imiryango yabo. Mu gusozera reka ndababwire yuko ngiye kubategurira icigwa nisunze iki kibazo c'umunyeshure, nerekane ukuntu abanyempano zitandukanye b'Abarundi, nukuvuga ngo incabwenge, nerekane ukuntu zogaruka mu Burundi washaka leta itiriwe iranazihamagara, nerekane ukuntu nizariko zirapanga kugenda zoca zihagarika imigambi y'ukugenda. Ico cigwa rero kizoba ari cigwa c'umuzagazaga, mucitege vuba cane. Reka ndangize mvuga nti Imana nibahezagire cane aho muri hose. Reka twibandanirize kwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'Abarundi bose turamuhaye kaze. Nimba ukoresha YouTube nturengane utagize subscribe na jeme na komantere binuge ko ngaho